tumaze imyaka myinshi tugerageza gukora kugira ngo twirondera dushike ku iterambere twifuza. Ubu rero byahindutse kuko icyo twashize imbere mu burongozi bushasha, ikintu cya mbere ni uguhindura ingendo. Ni ukuvuga ngo ni uguhuza abarundi bose. Nk'umurongozi mushasha sinzokorera umugambwe, sinzokorera idini, sinzokorera ubwoko, sinzokorera intara, sinzogira akamwana wa mama, nzokora nitanga ntiziganya kugira ngo ubu Burundi n'abarundi tuteze imbere tutaravye mpunzi. None rero ni kuri iyi hangiro nyene twihaye, kuri izi nguvu nyene aba diaspora dufise, tugomba gushira imbere ibikorwa. Hanyuma iki tugiye gukora mu burongozi bwacu ni ugukora cyane twisunga ihangiro ry'imbona kazoza leta y'u Burundi yashizeho umugambi 2040-2060. Ivyo rero kugira ngo tubishike ko nk'uko icivugo cy'uno munsi kibivuga, atabikorwa ari amajambo na Yezu yorinda agaruka tukiri hahandi nyene. Hanyuma mu bijanye n'imigambi, ikintu cya mbere tugiye kwihutira muri iyi ndwi nyene, tuzoshira habona abagize uburongozi bushasha. No kuvuga tugiye gushiraho izindi nzego tugiye gukorana kugira ngo igikorwa cyo kurongora no gushikana abarundi kwijyamo nakazoza diaspora itere bigaragara. Ikigira kabiri tugiye gukora, tugiye gushiraho abakozi bakorera diaspora ndundi hano mu Burundi. Ibi ejo aho bukera tuzogira appel d'offre kugira ngo abakwije ibisabwa tubaha akazi mu ndwi tugiye gutangura. Ibi ni kubera iki? Twariyemeje igihe mwadutora, abo turi kumwe aba diaspora barabizi, twashize imbere ikintu bita diaspora idasinzira. Kwisi yose ibihugu vyateye imbere bagize diaspora zidasinzira. Rero diaspora twanyemwo ni diaspora isinzira.